rapport sexuel n'umugabo wawe canke gukora imibonano mpuzabitsina canke igikorwa cyo kwendana tukivuga gutyo. Okay, iyo wendanye n'umugabo wawe hanyuma nturyoherwe, hanyuma munyuma ukacubesha ko wanyuze, ukacubesha ko waryohewe. Bonjour et bonsoir mes chers amis, ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose. Nk'uko bisanzwe ni Fofo the Boss, namana wateguye ibiganiro bijanye n'imiryango. Uyu munsi rero nabazaniye ikiganiro kimeze neza na cyane kuri b'abadamu baba mama bubase urugo. Ntarabandanya ngomba kubibusabwa na subscribe, like, share na comment kuri channel Daniel Mugisha kugira uko tuzokwama dushiraho ibiganiro byacu muzoze murabikurikirana atakigoranye. Uyu munsi rero ngomba kuganira cyane na baba mama. Nonge kandi gushimira abadukoreye like na subscribe. Imana ibazagire cyane. Kuri wowe rero utarigera ubikora ndagusabye please kwikora kugira ngo tubone kutwitayeho kandi uzura kurikirana ibiganiro dushikiriza. Wowe muntu wubatse bizogufasha cyane, umenya amakosa yawe hanyuma wisubire ku rugo rwawe rugende neza. Turi hano mu kubaka ingo aho kugira ngo zisambuke. Uyu munsi rero ngomba kuvugana na baba kuki wibeshera ko wanyuzwe. Iyo mvuze kunyurwa ni hamwe ukora rapport sexuel n'umugabo wawe canke gukora imibonano mpuzabitsina canke igikorwa cyo kwendana tukivuga gutyo. Okay, iyo wendanye n'umugabo wawe hanyuma nturyoherwe, hanyuma munyuma ukacubesha ko wanyuze, ukacubesha ko waryohewe. Babesha ngoma ndabamenera akabanga nk'abadamu, ngoma ndabamenera akabanga kuki ubesha ko banyuze mu gihe waryohewe mu gikorwa. Umugabo nimba yakwenze ukaryoherwa, yakwenze kugera aho wumva yuko warangije, vugisha ukuri yuko waryohewe. Mu gihe yakwenze hanyuma nturangize, vugisha ukuri kutarangije. Kubera ibyo bimuhereza uno mugabo kwisubiraho, bigahereza uno mugabo kurondera indi strategy ashobora gukoresha kugira ngo muryoherwe mwese. Ariko wowe ukacuja ngaho ukibeshera, maze mwaheza gukora imibonano mpuzabitsina na merci zikaba nyinshi. Sheri urakoze, amabizu, uraryoherereje, ndagushimiye cyane, kandi utigeze uryoherwa. Mugabo kubwiwaho kugira ngo uryoherereze umugabo ko yabikoze neza, ukamuha ko haje ko yakuryoherereje kandi atakuryoheye. Kubera ko mwibeshera, turabantu natwe turabantu dukenera uburyohe. Imana yaturemye yabishizeho kugira ngo turyoherwe twese. Ntabwo yaremye abagabo ngo baryoherwe bonyene twebwe tureke kuryoherwa. Why twebwe tworeka kuryoherwa? Kubera iki? Natwe dukeneye kuryoherwa. Rero mu gihe umugabo yagukoreye kino gikorwa ukaryoherwa, mubwire ko waryohewe. Igihe yagikoze utaryohewe, bimubwire naho nyene bimubwire. Hari abagore bibeshera pe, babesha. Mwabagabo mwari mubizi, hari abagore babesha ko baryohewe kandi batagize bataryohewe. Mugabo kukaba nkako aha ngoma ndakwereka ibintu bitatu bituma uno mugore ashobora kubesha ko yaryohewe. Hariyo n'ibituma bose si bose bapfa kubesha, no. Hari umugore abesha kugira ngo urugo rwe rubandanye rumera neza, mugabo muri we atara amahoro menshi. Okay, mugabo bikaba bivanya n'ibituma abesha. Swati abesha kugira ngo urugo rwiwe rubandanye ntirusambuke, mugabo mu mutima hatameze neza. Ibyo nabyo ntabwo ari byiza. Iyo waryohewe n'umutima uraryoherwa, n'umutima uraruhuka. Umugore iyo yenzwe akaryoherwa, nawe umugabo ntubyoberwa. Umugabo ntushobora kubyoberwa, kuko umudamu iyo yaryohewe mu gikorwa aragukorera ibintu wowe umugabo wenyine ukavuga ati yes narongoye neza. Kubera wamuryoherereje. Mugabo yataryohewe aguma yijiriwe, aguma shavuye, n'ibyo umugabo amubwira ntabyumva, apfa kubikora kubera gushitsa ibwiruzwa nyene nawe urabyumva. Kubera gusa yarongowe ari gushitsa ibwiruzwa, mugabo mu mutima atamahoro ahari, mu mutima ataryohewe, byose n'ubusa. Okay, hari bituma rero. Murazi ibyo bituma. Icambere, kuba uno mugabo kuva babana mu rugo n'uyu mugore
atarigera muryoherereza n'umunsi wawe. Iyo mvuze kuryoherereza umugore ni ukuvuga ko mubyaranye abana 4-5 nta n'umunsi umugore wawe ararangiza, nta n'umunsi umugore wawe abyumva ku matwi yumva ati umugore ararangiza, yumva umugore arashikanwa ku ndunduro, mugabo nta n'umunsi urigera umushikana ku ndunduro, nta n'umunsi ararangiza yumva uburyo bwo kurangiza. Umugore utararangiza warasizwe n'amajyambere, warasizwe n'ibintu. Iyo umugabo akwenze neza hanyuma ukarangiza, ni ibintu biryoshye cyane, biratuma wishimira igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ni mu gihe umugabo yumva gukeneye, bituma wewe wenyine ubwawe ubyishimira ati ngomba kujya mu buryohe. Ariko murazi iyo umugore agiye mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, mu mutima wiwe atamahoro ariyo, biba bibi cyane, kandi bituma uno mugore atigera nubwo wo umugabo wo mukaresa gute uno mugore, nubwo wo mutegura gute, ntibyinjira nyene, kuko bihera mu mutwe bikaja no mu mutima kubishaka, akumva ko abiryohererewe, akaca yiyugurura umugore mu buryo icyo mukora cyose umugore abaye yiyuguruye. Ukwiyugurura k'umugore ega ariko gutuma uno mugore afasha n'igikorwa umugabo. Mwari mubizi iyo umugore yaryohewe cyane uwanyene ariyugurura, bigatuma akora n'ibyo atokoze, bigatuma nagufasha n'igikorwa, hajya nambara kwenda mukenda mwese, ugasanga nawe umugabo uraryamye, umugore agiye hejuru, nawe arakoze igikorwa. Mugabo mugiye mu mutima hatugurutse, niyo umubwiye ati ja hejuru ntagenda, arakubwira ati kora ibyo ukora, kora ibyo ukora, niwabona urangije umveko. Nuko bigenda. Kubera iki? Mu mutima wiwe ntabwo ariko araryohererwa icyo gikorwa. Kandi ibyo biza kubera iki? Kubera nta n'umunsi arumva ko yarangije. Mugabo umugore arangiza neza. Umugore arangiza neza. Umva, umugore yarangiza neza, uva ku kazi si wabona utashe. Hajya mu mico yacu y'ikirundi tumenyera ko abagabo akenshi aribo batangura abagore kuri ico gikorwa. Mugabo biterwa nuko muba mubanye mu rugo. Biterwa nuko muba mubanye mu rugo, kandi mu gihe umugore ubimukorera utazura uramushikanira ku ndunduro, nta n'umunsi azogukenera, nubwo mwamara ukwezi utamuhindukije ntazahindukira pe, arakurekerana kuko avuga ati nakare no kumbyurira gusa, mugabo simboni yo biherera. Nukunshukwisha gusa mu mubiri, mugabo ntarindira aho biherera ntahabona. Niyo utabikoze arashima Imana, avuga ati Imana ishimwe, nashake ajyane, nashaka bireke, kubera iki ntabwo ari kuryohererwa ico gikorwa. Ariko mu gihe ashikanwa ku ndunduro no mudamu, si wabona uratashe, si wabona uravuye ku kazi, ahubwo ni wagutangura, niyo wikawushije uzorabe mu gihe waryoherere. Namba ugomba gupima umugore wawe, wa mugabo ngomba ndakwibwire n'akabanga, namba ugomba gupima umugore wawe, umupime urabe yuko ahura arangiza. Niyakubesha urafise kumupima, ukaraba ko ahura arangiza. Ukabanza ukazurikawusha rimwe na rimwe, ukabanza ukamureka, umenye neza ko uyu mugore nta kigenda pe, ni bisanzwe. Mugabo ko umugore arangiza neza, niyo wikawushije niyo wagutangura. Urashobora kuba uri ku buriri uryamye, ukazubona wenyine aratanguye, araje akwicaye hejuru, hajya abashaka ko mubikora, kubera arabyiyumvamwo kandi ababona ko ari uburyohe. Ingene ubimukorera byishimira, akababona ko mukwiye nyine kubikora. Ariko ni wabona wa mudamu mumara n'ukwezi kose ntagire n'icyo umwumvako, umenye neza yuko imibonano mpuzabitsina nta na hano naha murigera umushikanira umugabo, nta na hano naha urigera ugirane umushikanira. Rero kutaryoherwa k'umugore mu gikorwa gutuma yibeshera ko yarangije kandi atarangije. Kutaryoherwa biri mu bintu bituma yibeshera, kubera avuga ati nakare ni ibi nyene, ni ibi nama nabimenyereye, ni ibi twama twakoze, ni ibi nyene. Urumva ko yabikoze, reka ndamwereke ko yakoze igikorwa, reka ndamushimire nyene, ndamushimire. Abivugira mu mutima, ntanabikubwira. Wowe amaze kugushimira nk'umugabo ubona ati ndakoze akazi kwera, ndakoze akazi umugore wanje,
iyo ndamukoreye akazi akaryohera aranshimira inkubu zikiri nkehe mu mutima. Rero kutaryoherwa kwiwe gutuma aza aragushimira kandi utigeze ukora n'ikintu na kimwe. Sibyo mwabagore mwe? Rero yacu muza muribeshera ko mwaryohewe kandi mutaryohewe. Yacu muza muribeshera. Mu gihe wowe wumva ko waryohewe, vugisha ukuri ko waryohewe. Mu gihe utabyumva, iyo umubwiye ati sheri ntabwo naryohewe, sheri by'ukuri tubyaranye batatu, jewe mura numva bavuga ngo kurangiza nta n'umunsi ndabikubonako, sheri ni wiyaranje naje numva ubwo buryohe abandi bavuga iyaranje vrema, nta n'umunsi ndabikubonako. Mu biki inama iki gikorwa ni cy'abantu babiri, yemwe ni cy'abantu babiri, mwabadamu mwe mwishinga kurekera abagabo banyu ngo nibo igikorwa cyose cyo gukora imibonano mpuzabitsina ngo nibo bagikora bonyene. Uzogumira uko nyene kandi nta n'umunsi uzorangiza, uzorinda uja mu nda y'isi utazi kurangiza mu gikorwa, utazi uburyohe buri mu mibonano mpuzabitsina. Erega iki gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kubera abenshi batakiryoherererwamwo bitewe n'uburyo bifata mu gukora ikino gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, iki gikorwa gituma benshi batagiha valeur canke bagiha agaciro. Ni gute waha agaciro ikintu atakamaro kigufitiye? Bishobora gukunda. Mugabo mu gihe uzi yuko ukorerwa neza, uzi yuko ushikanwa ku ndunduro, iyo hageze muri kijya gikorwa respect uragiha, uratanga agaciro kujya mwanya kandi ukerekana ko wama waryohewe bihagije. Okay? Ukerekana ko wama waryohewe bihagije. Mugabo mu gihe utaryoherwa, akenshi benshi babikora gusa nk'imigenzo, gushisa ibwirizwa, nta muhaye umugabo rimwe kabiri gatatu, ejo azosohoka hanze, ejo azogenda kurondera abandi akorana nabo hanze ico gikorwa, reka nze ndamuhuko nyene aza akubitanga heza, akubitanga iyo azisohoye bikaba birangiye. Mugabo suko bikwiye kumenya. Byiza nuko mwabyiyumvana namwe mwese babiri, sirikwiziga kwegana. Umugabo yagukaresa ukabyumva ko byinjiye bigiye akagushira muri mundu neza, hanyuma ukamuryoherererwa, ukumva ko umuryohererewe umugabo nakaryoherererwa umugore, hanyuma mugaheza mukagikora neza kandi kigaheza kikagenda neza. Nahagaze hano mvuga ni kuki ubesha ko warangije. Mubwiza ukuri, amenya amakosa yiwe, amenya aho akoshereza kugira ngo agorore ibintu. Kuko umutapa ngo sheri merci beaucoup kandi atariko arabikora neza, azogumira muri bya bindi nyene, nazo kwigera hindura, azogumira muri bya bindi nyene, kandi nawo umutima uzobandanya wabara, ni uzoguma wiyica imbere mu mutima. Kubera iki wiyica imbere mu mutima? Umugabo ni gwawe, umufise ku itegeko, umubiri wiwe wose guhera mu mutwe gushika ku mano ufise ku itegeko wa mugore we. Rero mu gihe uzi yuko umufise ku itegeko umubiri wose, kubera iki ushobora kwemera kwibeshera? Mubwiza ukuri, mwicare mu kiganireho. Ntabwo azakwita indaya. Ubu ibintu byarahindutse. Tugeze muri 21, ibintu byarahindutse. Ubu ibyingo tubyigira kuri internet. Kumenya kwakira umugabo tubyigira kuri internet. Kumenya uburyo tugitanga neza ku buriri tubyigira kuri internet. Kurikirana inyigisho hanyuma umenye ingene bigenda, ingene abandi babikora. Sibyo? Ingene abandi babikora, hanyuma nawe ubyige ingene ubikora, urabe ko urugo rutazotera imbere. Icara mu kiganireho. Ikintu bita ikiganiro mu rugo hagati y'umugore n'umugabo ni biki? Ubaza ko muganira gusa ibyakazoza? No, sometimes ni ikiganiro cy'ingene mubikora kirakenewe. Ikiganiro cy'ingene mwendana kirakenewe. Nimba bigenda neza, ganira no mu bushiriti bimera neza, bigenda neza, biraryoshe pe, ubinkorera neza kabisa. Nimba bitagenda neza, mwicarika utisheri n'ukuri, tubyaranye abana ba imyaka tubanye ni 5, 10, 8. Tukuri nta n'umunsi ndumva neza ko ndyohewe, nta n'umunsi ndumva neza ko unshikaniye ku ndunduro. Ndagusabye sheri, twigiye indi strategy y'uburyo bw'ibintu ushaka kubigenza. Mureka amasoni mwabadamu mwe, nimwe muriko muri iyica. Yacu rero wibeshera
mwabadamu mubesha nimpagaze kuri babadamu babesha ko barangije batarangije yaco wibeshera kura uko warangije vugisha ukuri hanyuma uzafashwa murakoze cyane abo turi kumwe Imana ibaheza buri bye bye.